twashitse hano turiko turaraba ingene kibanza kizubakwamo kaminuza technique institut polytechnique de Kayanza. Iyo tuvuze de Kayanza no kuvuga si ya komine Matongo kubera ko byubatse mu nzubakwa muri komine Matongo n'ivy'intara yose. Ariko mu minsi iri imbere turanifuza ko byo by'igihugu ikazwa kaminuza y'igihugu cyose. Eka n'abanyamahanga bakazoza hano ari benshi kandi turazi ko bazose. Rero nkuko maji ikibazo nibyo turabona koko ko akazi kari gukora bandanya neza. Ejo bundi ngiye twaca hano harahanyene duhagaze niho bari kubagura ubona ko atavye kabisa ari ahantu hashashe akaba yari intambwe ya mbere rero baramaze gusa n'abayikiza turabona ko habona neza ku ntambwe ya mbere kuri nivo tuvuga ko ari ya mbere. Ariko iyo nivo ya mbere baro kugira ngo ise niyerekana ingene kiba intumbero y'ingene kibanza cyose bazogitaba. Ni kibanza ca hectare 15 murumva ko ari ahantu hanini cyane. Iyo rero umuntu ariko arataba ari ahantu abanza agafatira akagira ifatizo cyangwa ifatiro ahera reference ntango. Aha rero niho bahereye. Aha munsi ya hano naho bazongera batabe bamanuka munsi ku buryo hazoba hariyo ibintu byinshi bazoshira ibintu bijanye n'inyubako z'amadministration amakave habazoba ama parking n'ibintu byinshi cyane. Aha rero murabona uko hangana ubu hari imashini ziri hejuru ni ku yindi nivo twovuga terrasse iyindi nivo bashobora no kuzobandanya kuko hari hose mubona mu bitoki hari hose ni wacu harimo muri kino kibanza. Rero tukamenya ko hariya hose mubona hariya hirya hariya hose tuzohataba hariya hose mubona hirya hariya hone hanini hirya hanini hose tuzohataba. Ikibanza rero turagifise ku hectare 15 uko rero tubibona nuko nayo mabivuze turabona ko ibikorwa biriko biragenda neza nukuri abariko barakora n'ubu turabona ari kubikorwa n'abantu kabisa abanyamwete turabateye intege kandi dushimire n'abariko baradufasha muri bino bintu hirya no hino baba aradufashisha uburyo baradufasha muri binabiriya ari n'abadutiza abantu yaba makomine adutiza azana abantu bagakora ibikorwa bikenewe hano abo bose turabashimira. Kandi nkuko nyensho mukuru w'igihugu yama bivuga koko twese turi hamwe birashoboka. Tuvuye kuraba ahazubakwa izina twavuze yuko ari umuntu umwe ibikorwa byose yabikoze camuraba namwe hano tugiye hamwe no ingene bizogenda. Aha mu minsi iri imbere turifuza yuko turabye ibikorwa aho bigeze turifuza yuko mu minsi iri imbere sema ngo ni minsi ngahe ariko aho hose tuzoshobora kuba hamaze kunama ku buryo ushobora kuva aha wiruka ukaja hariya hirya ukagenda hafi ukagenda nk'imetero amajana ngahe ugenda hariya hirya ari ahantu hatavye. Ibyo nibyo dushaka ukava aho ugenda hariya hirya naho ku rundi ruhande kugera hirya naho ugenda wiruka hatavye. Hanyuma ibi barimo uko nenda ni intango nziza igikorwa cyiza cerekana ko ibyo abanyakanza biyumviriye bishobora kuzoja mu ngiro kandi si gushoboka gusa. Imana nibandanya ihangaza Burundi n'abanyakayanza ibi ntanyeka si no mu gihe kirekire ndabahe isango nasabe ko nko mu kwezi kwa 12 muze mwigore muze hano tuzya tubabwira nibyo tuzoshira hano ingene bingana nibiki byo tuzubaka abanyeshuri bazoza hano ingene bazoba bangana byose tuzoshya tubabwira kuko tuzoba tumaze kubona neza ibikoresho bimwe dukeneye lezuti ibikoresho ibipimo bimwe tuzoba dukeneye bizoba byabonetse. Aha rero muvuga nti iyi ntango irateye igomwe. Dusabe rero ushimire n'aba bose turi kumwe
nabo badahema kwirukanga uyubura amatari nawe ni atwara intara ya Kayanza. Aha rero barabyitwararitse cyane, aha nta musasi barinda guca hano agenda araba ujejwe mugambo uri ku butegetsi mu ntara nawe nyene nasiba aca hano agenda araba kuko aba babiri nibo ba mbere bajejwe gukurikirana ibikorwa bya hano. Hariho n'urwego rubijejwe mugabo aba nibo ba mbere baseruka kugira ngo noneho bagende batanga intumbero bakurikirana ibikorwa batanga intumbero baraba n'ingene ibintu bigenda neza. Nguyu na musitanteri we ni wararika abantu bose bamabaza gukora hano, ariko hazogeraho musitanteri nawe ahagarika, noneho haza abandi mu yandi makomine nabo baze babandanye. Aha kwani wawundi bugirigiri bugira benshi. Aha nukuri muzotangara mu misiri imbere, muzotangara cyane. Iyaba rero nkuko turiko turavugira hano ibi byo bakarorero no ku barundi bose. Imwe mukuru w'igihugu yamavuga ati iki gihugu ni iki wacu tuzogikorera, abantu bakabyiyumvamwo koko batagombye kuvuga ngo hariho umuzungu ngo azoza. Oya, umuzungu ibiri hano ntabyazi azi iby'iwabo n'ivyiwe biriko biramunanira. Murabona ingorane barimo, murabona rero kumubwira ngo aze gutunganya ibya hano. Ibyo rero tubireke twebwe nyene abarundi twiyumvire ingene twotunganya ibyo twitunganiza igihugu. Ubwenge burahari, abantu bize barahari, abashoboye gukora ibi n'ibi barahari. Hasigaye gusa ko abantu bumva ko bishoboka, ko tugiye hamwe bishoboka dushobora kwiyubakira igihugu kikatera imbere n'ibindi bihugu byose byo mu makungu. Aha nico nurangiza mvuga ko namwebwe ubwanyu muza murabona ibintu nk'ibi mugende mubivuga muganira kugira ngo nahari iwanyu n'abantu bagira ati mbega hari iwacu nta kintu twakorera. Bwa nini twoshobora kuja hamwe twaganira tukumva icoshoboka. Nuko natwe bwa hano byagenze, namwebwe rero tubaza ko mwobikora. Buriya abantu bayo bagiye baganira ngo akanyoni katagurutse ikamenye yo bweze. Mwebwe rero muracyafise ububasha bwo kuguruka, uko rero tugenda tuganira duhanahana twerekana ibishoboka n'ibidashoboka. Atubaza ko bizotubera isomo kuri twese, none igihugu tugiteza imbere cyane ko bona mukiri bato we turiko tubasaza, ariko vyibure muzodukorere mu ngata mu byo muzoba namwe mwarabonye mwarakurikiranye.